Reka subire ndabahe kaze mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro zitambutsa kuri ishene ya Nyimwe Rudende ya Isange TV. Ishene bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakura amatoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabahe kaze rero mu makuru yacu yo kuri iyi saha, akaba ari amakuru na cane rero haraza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Turaza kunyarukira mu gisata ca politiki ngaha mu Burundi, turabira hamwe ku makuru hariko haravuga ko Willy Nyamitwe kuri ubu ngubu yoba ngo agira asubizwe mu uburongozi bw'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ese hazosubirayo ari kudeta cyangwa se hoba hari umugambi wateguwe wo kumusubiza mu butegetsi? Ariko se yoba ari karategura umugambi ukomeye wo gushaka kwinjiza uyu mugabo cyangwa se ubakoranye ku rugamba ari we Hussein Rajabu mu gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ivyo n'ibindi byose ni mukanya ku buryo bw'idonido turaza atubibashikirize ku buryo byose bihagaze. Tugaruke rero turabira hamwe ku biriko biravugwa kubijanye na Willy Nyamitwe. Ni gute uyu mugabo yoba yarabaye Nyamitwe koko kugeza aho atazirwa Bakame? Uyu munsi tuza kubaha amakuru ajanye nyine ni donido oryiwe agakuru utamenya. Ni umwe mu ncabwenge abari ku rugamba bikora ko mu mikenyuro imwe ya politike cane mu bijanye no guhanahana amakuru yaba yavanywe mu butegetsi bwariho ico gihe canke gukwiragiza ibigufa vyo gusamaza umwasi. Nkuwa rero yakuriye muri quartier yafatwa nkikomeye byaramworohera kandi gushikira amakuru y'ingirakamaro akaba yarafashije rero ibitari bike mu bijanye no gukomeza urugamba rwa CNDD-FDD. uwo nawe akaba kandi ari Willy Nyamitwe yigeze gutazirwa Bakame. Igihuhusi cahinduye isusho n'ingendo ya bamwe mu bagumya banga. Amakuru dufise avuga kandi ko mu ntango za 2006 ababona kure muri CNDD-FDD bari bamaze kubona ko ibintu bitifashe neza mu burongozi bw'umugambwe, ariko kandi kubera ngo bari bamaze kubona uko indongozi zabyifashemwo igihe igihuhusi nk'ivyo ngo byaba mu bihe by'urugamba, benshi bagumye baremye nubwo ngo ubwabo butabura. Ariko nyine nubwo ubwoba butari bubuze, batanga akarorero ko igihe haba ukuvangura kuri uburongozi bwa CNDD-FDD n'uwari umukuru w'umuhari Leonard Nyangoma byahungabanyije cyane umuhari. Ariko kandi kubwo ubutwari bw'indongozi basubiriye gusanasana umuhari hageze kuvangura na Jean Bosco Ndayikengurukiye hoho ngo yaraciye ivutu abatari bake. Ariko kandi n'ubundi uburongozi buvyitwaramo neza ngo nubwo bitabuze ikomere bisiga. Ibiganiro vya Arusha vyo muri bibiri vyaje ngo bisenyura vyose umuhari, kuko uretse kandi imikenyuro yari ibirimwo n'amajambo yo gusambura imihari yagwana yari abiherekeje. Abagwanyi benshi basa n'abarushe, abandi barambiwe kuko bari bamaze kubatakariza abavukanyi benshi. Mugabo kandi n'ubundi burongozi buvyitwaramo neza bugumiza umuhari ku murongo gushika habonetse inzira irashe y'ukuyaga n'ubutegetsi bwari buhari, kuko uko ngo hahagarikirwa intambara ku neza y'abarundi bose ndetse no ku neza y'akarere Uburundi bwari burimo. Ubwo rero ngo
ubwo kandi ngo ubwo bunararibonye kandi bw'indongozi za CNDD-FDD aho zarokoye umuhari mu bihe bitoroshe by'urugamba, nibo kandi ngo bwatumye umugambwe upfunywa ntiwapfa muri 2007 bivuye ku bukunzi bw'inda bwabo mu mugambwe wari wizeye ngo bawuserukire mu bibanza by'iteka by'igihugu. Nubwo kandi abansi b'umugambwe bari bamaze gutangura kwirenza imibindi y'urukanywa ko ngo bashoboye gusambura umugambwe mu gutiza umuhoro, abakunzi b'inda bari bawurimwo. Uburongozi bw'umugambwe CNDD-FDD bwarabyitwayemwo neza, nukwanka ko umugambwe wicamwo amashami nk'uko byagenze mu bihe by'urugamba. Integuro ica iba iyo kunyinyurana n'ayo masiha ndetse n'ibisuka byari byinyegeje mu mugambwe, ariko kandi bigakorwa mu rupfasoni, ubwitonzi n'ubukerebutsi, ntangere atagusenyura impome n'ibisakazo by'umugambwe. Mu ntango abagumyabanga benshi barahagaze ku ruhande rw'uburongozi bw'umugambwe CNDD-FDD kuko aribwo bwariko buraharanira iyubahirizwa ry'amategeko, mu gihe kandi abakunzi b'indabo bariko barayahonyanga. Niho kandi uburongozi bw'umugambwe bwasaba abatari bake kunyegeza inzara kugira ngo bashobore urwo rugamba rutari rworoshe. Muri abo kandi basabwe guhindura umwambaro wabo harimwo ndetse na Willy Nyamitwe. Nk'abandi benshi rero yaramenyekanye ko yari mu baterekwa amanyanga, yariko kandi akorwa n'akagwi k'abatovyi bari barongowe na Petero Nkurunziza. Aho kagwi kandi kaciye kamushira mu mugwi umwe n'umukuru w'umugambwe Hussein Rajabu nk'abasangiye dosiye yo kugurisha indege ya Falcon 50. Niho kandi umukuru w'umugambwe yamusaba kwiyoberanya bivanye n'ibikorwa yashaka kumutuma bica byitwa ko yahemukiye abaharanira iyubahirizwa ry'amategeko kugira ngo kakagwi gashobore kumwizera. Amakuru ajanye n'ino ntahe duheruka kubaha ivuga ko Hussein Rajabu ubwiwe ari we yatumye Willy Nyamitwe ngo aje gufata amashusho mu iperereza kwihohoterwa ryariko ngo rikorerwa Domitien Ndayizeye wahoze arongoye Uburundi ndetse na Alphonse Marie Cadette yahoze ari icegera c'umukuru w'igihugu. Bari baremetanirijwe ko bashatse gutembagaza ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza, kwari kugira ngo hazoboneke ivyagirije bikwiye ngo bizokwerekana ububegito bwaranze ubwo butegetsi imbere y'ubutungane. Ico gikorwa rero Willy Nyamitwe nticamugoye kuko yari asanzwe yaragikoze igihe CNDD-FDD yari ikiri ku rugamba. Uko rero yerekana ko ukwiyoberanya abishoboye, ni nako Hussein Rajabu yamufasha kwegera cane Petero Nkurunziza kugira ngo yizerwe, hanyuma bimworohere gushika ku ntego yari yamujanyeyo. Amakuru dufise avuga kandi ko nkuko uburongozi bwa CNDD-FDD bwamye bubikora, bwakunda gusaba ko haba ifatwa ry'amashusho ndetse n'amasanamu mu bikorwa bidasanzwe kugira ngo bizobe icibutso n'icigwa ku urunganwe ruzokurikira. Ayo makuru kandi habandanya avuga ko igihe systeme ifata ingingo y'ukurako amaboko General Alphonse Nshimirimana, Hussein Rajabu yasavye Willy Nyamitwe ko yotegura kandi ifatwa ry'amashusho ndetse n'amasanamu nk'uko yabigenza iperereza hahohoterwa babategetsi twavuga haruguru. Aho rero ngo Willy Nyamitwe yaciye harondera umwizigirwa yokora ico gikorwa neza. Niho kandi yahitamwo umunyamakuru
Esdras Ndikumana akorera ikinyamakuru c'abafaransa Rafi. Uwo munyamakuru kandi yashitse harya mu Kamenge imbere y'igihe avize ibikoresho bifata amasanamu n'amajwi gushika igikorwa kirahera. Mu bari bahagarariye ico gikorwa bo mwiperereza baramufashe baja kumubaza uwamuhaye amakuru y'ivyari vyateguwe kuko ngo basanze murantunga kuko ngo basanze yahashitse kare ibyabaye byose yabikurikiranye. Ngo Esdras Ndikumana yararahiye ararengwa ako atanumwe yamuhaye amakuru, ahubwo ko ngo byahuranye nuko yariko ararengana aca bufate amashusho y'ico gikorwa. Mwipereza baramubajije ingene yari kuguma afata amasanamu abandi bose bahundagaye, abandi bakayangana, hariko ko ngo aguma abemeza ko kwabaye ukurya umutima amenyo aho hose yabazwa, ariko kandi araborezwa igufa n'umugabo kandi ashaka gukingira isoko ryari ryamuhaye ayo makuru, kuko kubwa Esdras Ndikumana byari bigoye kumenya aho uwo canke uriya ahagaze. Ngo Esdras Ndikumana hamaze kurengerwa nuko kuborezwa igufwa, yibwiye ko mu gucungura agatwe kiwe yovuga wamuhaye amakuru Willy Nyamitwe we nk'uwo ukomeye aza kumenya uko yiregura. Niho kandi Esdras yabwira abari bamufashe ko amakuru yayahawe na Willy Nyamitwe, abwira abamufashe bagwa mu gahundwe, bamubwira ko niyaba ababesha ngo baca bamugandagura. Niko kwakura Willy Nyamitwe bamubaza ko hari ico azi ku munyamakuru Esdras Ndikumana. Willy Nyamitwe aca babwira ko nyabuna ko ngo bokingira Esdras kuko ngo ivyiwe bizwi muri systeme biri, ngo bagira ko bamujana kwa muganga kugira avurwe aho yari yaborejwe iguka, ngo baca ndetse bamuronderera inzira asohoka igihugu kuko ivyo yari afise amashusho n'amasanamu vyari iby'agaciro gakomeye cyane. Kubwa Esdras Ndikumana ngo yari yicaye arindiriye ko bamuheraheza, aza abona abariko baramuhotora izosi nibo bamutabaye. Niho yamenya ko ibya systeme ya politike y'u Burundi ari ibisiga bwenge. Umwe mu basirikare bari aho nyene yaremeje ko ubwiwe yiboneye Willy Nyamitwe na General Gervas Ndirakobuca bataziranda kugarika baje mu umuduga waje ngo inyuma ya kirya gikorwa, mu gihe kandi ibiziga ngo byose byari biriko bikiraho, ngo okwari nko gusuzuma ko igikorwa cagenze neza. Ubwiwe Ndakugarika niwe yategetse ko mu bari bajejwe umutekano wa Adolphe Nshimirimana atari yapfuye ngo umuhohosha. Ibyo biti umwaka wa 2014 harageze aho Willy Nyamitwe aba umwizigirwa adasanzwe wa Petero Nkurunziza. Inyuma yo kuva mu mpimba kwa Hussein Rajabu, yabwiye Nyamitwe ko yo muronderera umwizigirwa yofasha kuja gusigurira amakungu ububi n'ububisha ubutegetsi bwa Nkurunziza, yitwaje amadosiye yari ayibanga y'urwego rwo guhejuru top secret, ariko kandi akaja kubisigurira yambaye umwambaro w'ubutegetsi. Willy Nyamitwe yabwiye Hussein Rajabu ko bitoroshe kuronka uwo yo kwizera atopfa kumena amabanga y'amayobera yoba yabonye canke yumvise, ariko kandi aca amubwira ko uwo yo kwizera ari umukuru we ari we Alain Aime Nyamitwe, mugabo kandi ko ngo bitokorosha uko yinjira mu butegetsi. Amakuru avuga kandi ko Hussein Rajabu yabwiye Nyamitwe ko we yoja kumvisha ico gikorwa mwene wabo i Addis Abeba muri Ethiopia, nayo ivyo kumwinjiza muri leta ngo Rajabu azovyikorera.
Uwaduhaye amakuru kandi avuga ko ivyo kwinjiza umucankuriya mu butegetsi kuri Hussein Rajab vyamye ari ibintu vyoroshe kuva bakiri ku rugamba, kuko ngo yabikorana ubwenge budasanzwe. Ngo mu bihe kandi vy'urugamba vyarashika agaha amabwirizwa indongozi zimwe zimwe z'abagwanyi bakaja kuba mu makambi ya gisirikare y'u Burundi, bakahamara imisi bitwa ko ari abategetsi mu gisirikare cy'igihugu kandi ari abagwanyi. Bikaba kandi ngo byaba vyakozwe n'ibihangange mu gisirikare FABE babivuganye na Hussein Rajab kugira ngo ashobore gushikira amabanga adasanzwe y'itunganywa ry'urugamba. Ngo nigihe kandi Hussein Rajab ariviriye mu mpimba igendereza rirongowe na General Etienne Ntakarutimana batazira Steve Nkurunziza yarahamagaje inama yo kwiga uko bomenya aho Hussein Rajab ari, ivyo akora n'ingene bomufata canke ngo bakamugandagura. Nkurunziza yarakariye cane Steve ko ataco ariko arakora mu gihe ngo mu guhiga Hussein Rajab. Steve nishavu rikomeye cyane n'akantu ry'ukuba ngo Nkurunziza yariko amutuma guhiga uwo Steve afata nka se wiwe. Yishuye Nkurunziza ati wewe uwo mu gutuma uwo muronka. Ngo igituma kandi Steve afata Hussein Rajab nka se ni uko ukwakirwa no gufatwa neza kwa Etienne Ntakarutimana ku rugamba vyavuye ku urwandiko Hussein Rajab Steve yandikiye Hussein Rajab amusaba ko yo murabira umuhungu, kuko se wa Steve yahoranye na Hussein Rajab muri Parti Hutu mu myaka ya za 80. Iyo nyifato ya Steve y'ugukurira Nkurunziza yatumye iyo nama ica ihagarara. Nkurunziza aca akeka ko Steve ari ku ruhande rwa Hussein Rajab, kandi Hussein Rajab yasohowe ibohero n'inzego z'umutekano harimo ndetse iperereza. Hakaba kandi hari haheze imisi 50 gusa Nkurunziza ari haye Steve ngo ayirongore, niho kandi Nkurunziza yaca ategura kumukura. Steve amaze kubimenya yaciye abimenyesha Hussein Rajab ko umwanya uwo ari wo wose ashobora gukurwa ku burongozi bw'iperereza bivuye ku nyifato yagize. Hussein Rajab aramwibutsa ko we n'abandi yababujije gushira arangamutima mu bikorwa yabahaye, aba akwiye kandi ngo kubaha umukuru w'igihugu kugira ngo ntibikekwe. Amakuru avuga kandi ko Hussein Rajab yaciye abwira General Ntakarutimana Etienne ko agira arabe uko amusubiza mu kazi agasubira kwizerwa na sebuja Nkurunziza. Bukeye Steve yaronse akavideo kamara imisegonda 25 kerekana aho Hussein Rajab yari ari mu gisagara ca Dar es Salaam mu kugira ngo mu kugura mu kaguriro supermarket. Rajab aca amubwira ko ako kaza kumusubiza ku kazi akiri kukareba Nkurunziza akire kukereka Nkurunziza agusa. Ngo ntivyatebye rero General Steve yakura Nkurunziza amubwira ko aheje kuronka amakuru yaho Hussein Rajab ari. Ubwo nyene Nkurunziza yakorotse bubabi ava Ingozi amanuka ibujumbura. Steve amwereka ko ako ka video ngo Nkurunziza yakaravye iminota 30 aguma asubiramwo araba. Ngo yaciye kandi ahaguruka aryohewe cyane aca aha ukuboko Steve amubwira ati ibi nivyo mba nshaka ko mukora, ahubwo nibakongera uburyo kugira ngo ibikorwa bibandanye bigenda neza. Nguko uko Hussein Rajab yasubije Steve icizere ca Nkurunziza. Uko niko vyagenze kandi na kuri Ale Meme Nyamitwe mu kuba umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu kandi atari azwi mu mugambwe CNDD-FDD kugira akore igikorwa twavuze haruguru. Amakuru kandi avuga ko Hussein Rajab yari abwiye buri Nyamitwe na mwene wabo ko akazi nikahera Ale Nyamitwe azoca yisubirira iyo yahora mu gihugu ca Ethiopia, ko
ko azoca asubirizwa. Ngo nivyo navyo kandi mu kubikora Hussein Rajab yatumye ufata amashusho y'ikiganiro cibanga Nyamitwe yari kwagirana na bamwe mu banyaburaya avuga ububi bw'ubutegetsi bwa Nkurunziza kuri za dosiye zibanga Hussein Rajab yari yamuhaye ayo mashusho, kandi Rajab aca ayaha uwo yashaka ko Nkurunziza yoca atangura kwizera bivanye n'ivyo yashaka kumutuma. Akazi ka Nyamitwe gahera uko hatangura akuwundi mugabo biguma bibera mu kibuga kwa Nkurunziza. Amakuru abandanya avuga kandi ko Hussein Rajab yari yabwiye Nyamitwe ko azomushikana aho ari we abwira Nkurunziza ico akora canke areka, aho atawundi mutegetsi n'umwe mu gihugu azoba ashobora kuvuguruza ico Nyamitwe yabwiye Petero Nkurunziza. Ngo ngaha kandi kwari ukugira ngo Hussein Rajab ashobore gukinga ingaruka mbi z'ingingo Nkurunziza yofata yongorewe n'abandi bantu bashaka guhungabanya igihugu n'umugambwe ariko Nkurunziza atabizi. Ngo hariho kandi integuro nyinshi Nyamitwe yasubije inyuma Nkurunziza ngo yaba yavuganye na General Alengiyome Bunyoni zaba zigamije guta Nkurunziza mu kaga kugira Bunyoni ashikira ubutegetsi. Harageze aho Nyamitwe umunezero w'ico cubahiro umurenga aragera aho avyigamba mu bantu ko ari we wenyene mu Burundi bwose ashobora kubwira ikintu umukuru w'igihugu akakireka canke akagikora atabanje guhanuza uwundi uwo ari we wese, ati nico gituma jewe ndi Bakame. Ayo majambo yarashikiriye General Alengiyome Bunyoni aramubaza cyane kubona hari umusivile ashobora kuzibira ivyo ngo yavuganye n'umukuru w'igihugu. Iryo shavu rya Alengiyome Bunyoni kuri Nyamitwe ryatumye ndetse Bunyoni ategura kugandagura Nyamitwe kuwa 28 Munyonyo muri 2016 hafi y'urugo rwiwe. Imana irakinga akomeraka ku kuboko. Amakuru avuga kandi ko muri systeme hafashwe ingingo yo kwigizayo Nyamitwe kugira ngo ni yakenerwa ngo azogarukanwe ku rubuga nka Mushasha. Kurungikwa guserukira Burundi mu gihugu ca Ethiopia ni ukubiruka ikarata ishobora gusubira gusokororwa umwanya uwo ari wo wose. Ariko kandi Nyamitwe ntiyashimye iyo ngingo, yaciye acengetera uko yo kwitoreza kurongora ikigo CNC kigenzura uko ibinyamakuru bikora kugira ngo haronke uko aguma mu gihugu kandi hafi y'ibikorwa vya politike. Amakuru avuga kandi ko hari telefone iyo yavuye ahantu hejuru cyane yategeka ko Nyamitwe ategerezwa kuja i Addis Ababa muri Ethiopia byihuta ngo hatarafatwa izindi ngingo. Inkuru zivuga kandi ko iyo Hussein Rajab ashaka kuzokwikora ku muntu mu misi iri imbere hari ukuntu abanza ngo kumuzimanganya ku rubuga rwa politike akaja gutegurwa akagaruka bushasha atawu vyiteze. Biravugwa kandi ko hari integuro yo kugarukana Nyamitwe mu butegetsi bwa Evariste Ndayishimiye aje gufasha muri bimwe bitariko biragenda neza mu butegetsi bwa Ndayishimiye. N'ubundi ngo aho ngo twibaza ko igihugu gitwarirwa siho gitwarirwa. Bahungu rero namwe ibigeme muragaba kuko ivyo Burundi bisigura uwubize. Ese uyu Nyamitwe yoba afise umugambi wo kugarukana Hussein Rajab mu gihugu ndetse no gushaka gutegura umugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye nkuko bahoze bagirana ari abagenzi ku rugamba na Hussein Rajab? Reka tube tubihanze amaso tuzomenye iyo bizoherera. Amakuru yacu reka tuyasozere ngaha, turasubira n'ubundi mu makuru araza kubageze ko kuri ino chaîne ya Nyimwe Rudende ya Isange TV, chaîne ibashikiriza amakuru aba agezwe ko kandi mu rurimi rw'ikirundi. Ndabashimiye rero, amakuru yacu yasozere ngaha, turazusubira mu makuru araza kuba agezwe ko.